ni ikibazo kijanye, nibaza ko mu nyumva barakora, ni ikibazo kijanye n'igwirirana ry'abantu. Mu bisanzwe twebwe nk'indongozi turatinya kukivuga, mugabo ugiye kuraba ikibazo kijanye n'igwirirana ry'abantu ni ikibazo tuticariye, bizogorana vy'ukuri ingene dushobora kuronka uburyo bukwiye bwo gushobora kwigisha abana bacu, ariko kandi naho twoburonka bizogorana ingene umwarimu umwe ashobora gukurikirana abana 100 mu ishuri. Ivyo ni bibazo bihari. Nitegereje abari hano muri mu myaka yitereye imbere, mucaruka mu ishure wasanga mu kirasi kimwe abana babaye benshi, bari nka 40 babaye benshi. Ngabo no munsi umwarimu vyogorana ingene ashobora vy'ukuri mu kirasi kimwe hari abana 120. Abo bana biragoye ingene uri umwarimu wobakurikirana bose hanyuma ukaronka umwimbo mwiza. Nico gituma ikibazo kijanye n'igwirirana ry'abantu nubwo tugikora ko tugasha, nubwo indongozi tucitegereje umenga kiragumye, burya tuzaba dusanga ari umuti dukwiye kugarukako, kuko hari n'abantu bari barahagaritse kuvyara igihe bumvise ko haje politike kuvyara ku buntu, basha barisubizayo ngo nawe ngo sinogena ntavyengwa akana ko ku buntu, asubiyeyo akaca vyara amahasa. Aha ni igihe utavyaye ubushuri. Urumva yuko hari ikibazo, ariko kandi ibibazo birahari kugira ngo abana b'abantu natwe tuvyicarire, tubitorere umuti, tubihagurukire, tubikorereko. Ni rero ngendo zino ndongozi zafashe kugira ngo bashobore kuraba ico boterera muri kino gisata c'indero. Ibiti birahari, amakomine menshi arafise ibiti, nibaza gusaba uruhusha kugira ngo turonke ingene twoca bijya biti hanyuma tubikoreshe mu gukora intebe, abana bicare neza. Ni vyiza cyane. Nibaza yuko ivyo ataworeka kubishigikira, ariko tubananye twiyumvira ikibazo cy'ukuri ni ikigwirirana. Umurindi turiko urateye ubwoba by'ukuri. Umwana araryoshe, ariko kandi ndakeka nitwabandanya kuno muri hazogera igihe Uburundi bwose tubuhindura amashuri. Cyo tubura naho turima, kuko mugiye kuraba abana dufise no munsi mu birasi, ubundi twaza kwa twarubatse ibindi birasi byinshi cyane kugira ngo tugabanure ubwo buremere bw'abana mu kirasi kimwe. Shusha kwata ishure rimwe rero, nimba mu birase amashuri dufise harimo abana 120 kandi bwa ngingo hateza kujya muri buri abana 50, camwumvira ibirasi byo cyubaka kuri iryo shure, muce muri abagataka kaca kagenda muri ibyo birasi. Cyumvikana ko nitwabandanya kuno muri hazogera igihe Uburundi bwose twubaka amashuri, hanyuma sinzi cyo turafungura. Nicyo gituma ndongozi muri hano mwese